Jewe umuronzi mu kirundi c'abarundi umumana canke umusongore Patrice Ntafatiro ndi n'iteka ntangere ryo kuguha ikaze ngo uzuze twizerane twizanye ikirundi c'abarundi. Iki cigwa ni c'12 kikaba kibaye ica gatanu c'imigenzo mu ntambuko y'urupfu. Uno musi twiga umuco kama w'imigigwa yo kugandara no kuruvako. Intambuko y'13 ukugandarira uwapfuye, isemo ya mbere ikigandaro, isize ya mbere intangamarara. Ibiganiro vy'imigenzo na cane cane vy'urupfu biciriyemwo ibiganiro vyo gusoma no kwandika ikirundi. Uribuka ko nari ngeze ku mperekeranwa zibiri n'ijwi rivuga. Igituma nuko ijuru ryubamye ku Burundi maze nyene icubahiro umwubahwa Petero Nkurunziza Gasandaba giturumbuka kuwa 8 Ruheshi 2020 mu bitaro natwe turashoboye vy'Ikaruzi. Mu kiganiro giheruka navuze ko uwo mwubahwa yateje imbere imico kama ntanga karorero ka ninde. Ubu naho reka mvuge ko ari intwaro yiwe yahaye agaciro ingoma ndundi mu kuzishikana muri UNESCO. Mugabo kumwe haminya nka Burundi hariho abarundi bandikiye UNESCO basaba ko yokwisubirako igafuta icemezo c'uko ingoma z'u Burundi ari ragi mpuzamakungu z'umuco kama. Ewe mana, ibaze nawe. Ariko abarundi gamana, uwo mwubaho hari hose arabandanya asabira Burundi kuko agatima tare kariko karagwira. Isize ya kabiri indangura kintu y'ikigandaro. Ikigandaro ni izina rigobotowe muri vuga kuganda, ryumvikana uryongeye ingobotozo rigacika kugandara, kugandagaza, kugandagura, kuganduka n'ayandi mavuga menshi. Ikigandaro ni izina ricagagurwa integuza, inyitangizo y'amazina y'umugwi w'indwi, ganda itsitso ry'irivuga kuganda, ingobotozo itarigwa neza mugabo jewe Ntafatiro Patrice mvuga ko ari ingobotozo y'imero, agasozo kerekana icavuye mu gihenurwa cyo kugandara. Ikigandaro rero ni igikorwa cyo kuganda umuntu yapfuye maze abagandaye bakigira bwa miganda aho bicaye ntibahave, ntibakora ikintu na kimwe nka kurya k'umuganda uguma hahandi nyene. Kandi no kwicara bicara imigwi imwe biyita imigandigandi. Kanatsinda abagabo bariyicarana, abagore bakiyicarana, ugwaruka rukagira uko nyene n'abato uko nyene. Bicara ku migwi ukamengana imiganda rero. Isize ya gatatu imigigwa y'ikigandaro. Abagandaye barazimya umucanwa mu nzu, nta na kimwe bakora, ntibarya indya ziryoshe. Nukuvuga ivyo kurya birimo umunyu, inyama, ikiremve, amavuta n'ibindi. Ntibanywa inzoga, ntibiyuhagira kiretse kwiyugumura gusa. Bambariza icafuye gusa kandi ntibisiga amavuta canke agahama. Ntibakubura urugo, ko badateka. Ababuze bazanirwa indya zikanye n'ababanyi be n'umuryango. Izo ndya zitwa ibiryazagu. Izo ndya ntizinjira mu nzu zipfundikiye, nta shishiro zirijako. Zariribwaho n'umucuko ntibamusigariza. Bicara hasi canke ku birabirabi bakarambiriza iyo bahambye umupfu. Ntibavuga ngo bace bugufi bazirikana ico uwagiye yamaze. Inka n'ibitungwa vyaca vyahirirwa muhira bakavyima n'amazi. Barasambura uburiri, ikirambi canke igisegure uwapfuye rarako. Umugabo ntiyasubira ku buriri, barara kubiri n'umugore. Baranyuranye ibikingi vy'irembo, abaje kugandara ntibabaherekeza. Umwana yagandarirwa umunsi umwe, ku munsi wa kabiri bakaganduka. Ugwaruka no kuvuga umuyabaga canke umusore bagandara iminsi 2, ku munsi wa gatatu bakaganduka. Umusore n'inkumi bari bageze kubaka, co kimwe n'umugabo be n'umugore bubatse, mugabo bagapfa batavyaye, bagandarirwa iminsi 3, ku wa 4 bakaruvako. Umugore yavyaye bagandara iminsi 4, ku munsi wa gatanu bakaruvako. Umugabo yavyaye bagandara iminsi 6, ku w'indwi bakaruvako. Umupfakazi yavyaye yagandarirwa iminsi 5, ku wa gatandatu bakaruvako. Umwami atanze ntiyagandarirwa nk'abandi, ko bagandara amezi 2
babandanya bakinjika ibwami. Amezi yashika 2 kuko kwari kugira ngo intumwa zakure abanyamabanga n'abatimbo bashike ku kirimba, kandi n'umucanwa ntiwabura mu gihugu. Ivyo batarya zari inyama gusa, naho nyene mu ndwi imwe, kandi bamwambutsa ntibagandarirwa kuko barundi bobo ntibapfa. Isize ya 4 uguca ku mazi, ugusubizwa amasuka, ukunywa amata, ukwiharangura, ukwisuka k'ibirohe canke ukwiyuhagira. Imisi y'ikigandari iheze baraganduka. Baragira umunsi mukuru mutoya mugabo ntiwahara. Uwo munsi mukuru witwa uguca ku mazi, ugusubizwa amasuka, ukunywa amata, ukwiharangura, ukwisuka k'ibirohe canke ukwiyuhagira. Buca baca ku mazi bariharangura. Izuba ritaramena ijuru, abapfire bose bariyuhagira ngo bikure ko urwo rupfu rwabubiriye. Abagabo n'abasore bogera umubiri wose mu mwonga. Abagore n'abakobwa bogera umubiri wose muhira. Abagabo bavuye kwiyuhagira bacana ivyatsi bahiye bakavyotera mu rugo. Ababafasha kugandara baca bavumbura ibisegure baryamako. Baca babishira kumva iyo ari umugore. Niho abagore batukana ngo urakavumburirwako. Uwapfuye ari umugore baca bazana umwaro w'uburiri yahererako, bawita umwaro w'umugore, bakazana umwana w'icibo yariramwo n'umugabo, ishiga yahererako be n'isunzu y'ikigega gikuru. Iyo nyene gupfa yari umugabo, bazana umwaro w'uburiri yahererako, bawita umwaro w'umugabo, bakazana icibo yarirako, ishiga yoterako, n'umwashi w'inkingi y'umugabo, be n'igikingi c'irembo c'iburyo. Hakeye abafise inka baranywa amata. Hapfuye serugo babanza guha amata umupfakazi. Imfura baye ari umukobwa babanza guha amata abana b'abakobwa bose bagahera ku mukuru gushika ku muto, abasohotse n'abakiri haziko. Hanyuma abahungu. Imfura ari umuhungu bahera ku bahungu bagahera ku mwana mukuru gushika ku muto. Hanyuma abakobwa bose abasohotse n'abakiri haziko. Umupfakazi n'abana bayabaha mu gakongoro bakayanywa ingunga imwe. Bayahabwa na se wabo canke umuntu mu muryango yizigiwe. Iyo atanka ziriho, umuntu wo mu muryango yatanga umubira yabaha inzoga y'impeke. Bayita amata canke umubira. Bayidahisha urubaya rutoya. Naho nyene bahera ku bahungu, iyo imfura ari umuhungu, hama abakobwa abasohotse n'abakiri haziko. Iyo imfura ari umukobwa bahera ku bakobwa bose, abasohotse n'abakiri haziko. Abakobwa basohotse bafise inda babasuka amata canke umubira kunda canke ku maguru. Hapfuye umugore, umupfare no kuvuga umugabo yapfakaye. Umupfare yahabwa amata canke umubira n'umuntu wo mu muryango. Anyoye ayo mata agaheza nawe agaha amata abana biwe. Itegereze neza ya mbere. Ibijanye n'inka nzobivuga mu migenzo mu gihimba c'ubworozi. Abana umugabo yavyaye hanze baja mu bandi bakamunwa kw'amata. Amajambo yavugwa ico gihe ndayasimvye nzoyavuga mu gihe cayo. Umugabo banyoye amata niho bavuga umunsi wo kuganduka. Itegeze neza ya kabiri. Umwami yanyobwa kamata yabari ntare, Mwezi na Mutaga bo bapfa. Kandi yanywegwa ko amata nk'umugabo asanzwe yavyaye. Nta makuru nashoboye kumenya ingene vyagenda n'abamikazi y'abafise ingene bangana. Hagize rero umurundi canke umurundi kazi anterera akambwira ingene bagandara ku mwami, jewe noshima gose. Isize ya 5 ukuganduka, ukumarirwa, ukuruvako. Mu kigandara abajyango barakoma impuzu mu manda ntizizigwe. Iyo mpuzu ikitwa imarirano. Hapfuye umugabo ariwe serugo babanza kwiraba ingondo yera. Uwo bambika imarirano ubwa mbere yaba umupfakazi canke umupfare hapfuye umugore. Hanyuma hagakurikira abahungu, iyo imfura ari umuhungu cabura abakobwa, iyo imfura ari umukobwa. Abahutu nahanye nukumva hariho abahutu ari ubwoko n'abahutu bivuga abakozi. Abahutu rero abagererwa n'abana bavutse mu gahinga bambara imarirano mu bana bazwi. Umupfakazi canke umukobwa afise inda ntiyambara imarirano.
bamuha akaremu kayo. Umupfakazi ntiyambara imarirano ku mugabo batavyaranye. Abajyango n'igihugu cakoranye bicarika abantu ku mice, abamarirwa, umuryango n'abarundi n'abavumvyi. Bazana intango zibiri, iy'urwagwa n'iy'impeke be n'imyuhiro yazo. Intango y'amata yama ari impeke. Umugabo w'inararibonye mu muryango niwe yatanga amata. Badaha urubaya ruto mu ntango, hanyuma bagaha uwumarirwa akanywa mu ngunga imwe. Mu ngunga imwe ni ukuvuga ko waranywa ukaranguza, ntiwashobora gusigaza. Bose baheze bagatandukira intango y'amata y'urwagwa. Naho nyene bikagenda uko nyene. Izo ntango nizo baguma buhira, maze bakanywa inzoga badashe muri zo. Izo ntango zikamye niho amajambo yashatangura. Itegereze neza ya gatatu, amajambo nayo nzoyavuga mu kiganiro cayo. Itegereze neza ya kane, umwami ntiyagandurwako. Isize ya gatandatu, inkomoko y'ivyo mvuga. Ibi rero ndakuyagiye, nabisomye ku mpapuro 44, 45, 46, 47 na 48, beko no ku rupapuro 118 n'119 mu gitabo c'imigenzo y'ikirundi ca Ntaho Kaja. Ndabiyagirwa n'abafasoni Godeliva Binyongora mvyara, Anne Maria Nsaguye aba mu Busuwise n'abandi batari bake ntodondagura ngaha ngo mpeze. Noheraheza ngira nti hajya kw'isi ni magiranire, n'Imana tuyikunda canke tuyisenga ngo tuje mwijuru. Ko nkwigishije nawe mfasha, nufyonde aho handitse sabone kuko uzoba wiyandikishije, nufyonde ku gakengeri ngo umenyeshwe zina munsi nigishije, nusangize abandika icigwa ntubuce ubwenge wenyene, nunsange kwigete muravyo ica abarundi akabehe gmail.com ngo unterere canke uhera amazinda. Yari umuronzi mu kirundi c'abarundi, umumana canke umusongore Ntafatiro Patrice ndagusezeye ndaguhezagira nti urakagira impundu n'impuzu, urakagira ipfundo ryipfuzwa nabo ryupfufahariza, urakagira ibanga n'ibanga ubangiramwo imbuto, urakazindura wibwa ariko usaza utivye, ikibirengeye vyose uragakunda Uburundi, abarundi n'ikirundi, ngo ntikirundwe mu ndimi ahubwo bikunde kirundi cirunde ku kirundo cazo.